Munkundire mbanze nkengurukira Imana rugira vyose yo yama yatuzigamiye Uburundi n'abarundi ikatuzigamira indongozi zacu nihabwa icubahiro hose na hose. Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muherereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, dukurikirana muherereye ngaha ku mugabane wa Aziya, muri ngaha ku mugabane wa Afurika, mu bihugu bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye, abari ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bikugera kaho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire kuri iyi nkuru iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho rero umucanwa wasubiye kwaka hagati ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye. Amakuru ashizwe hanze na Pacifique Nininahazwe. Amangetengete canke amacandya, ivyo ni ibibazo biriko biribazwa n'abategetsi bakomakomeye cane hamwe n'abakenyerera rugamba, ibiswi vy'inkona, abagumya banga bose b'umugambwe SNDD FDD. Imakamba, Desire Nduwimana apfunzwe yemeza ko azi abaroze Reveriyano Ndikuriyo. Uyu Desire Nduwimana yahagaritswe ariko aragirizwa ko rero yavuze abo baroze Reveriyano Ndikuriyo. Murazi ko hagiye havugwa benshi, harimwo abo tugiye kubabwira nabo uyu Desire Nduwimana w'imakamba yaciye avuga. Ku munsi w'Imana uheze, hari kw'igenekerezo rya gatandatu, hari igenekerezo rya gatandatu kwezi kwa kane umwaka w'2025, ahitwa Igisenyi muri komine ya Makamba, intara ni ya Makamba n'ubundi, harafashwe umuntu yavuga ko aje kuburira Reveriyano Ndikuriyo. Uwo musore yitwa Desire Nduwimana, avuga ko ava mu Rumonge ariko agifatwa yoba yatanze ayandi mazina. Aho Igasenyi niho hari inyubakwa za Reveriyano Ndikuriyo, na cane cane ca kibuga citiriwe Petero Nkurunziza c'imakamba nyine. Desire Nduwimana yashitse arondera abajejwe umutekano aho Igisenyi, akavuga ko arondera Ndikuriyo ngo yavuye Nigeria, niko yavuga. Desire Nduwimana avuga ko yaje ava muri Nigeria, ngo aho asanzwe aba ku mupfumu. Yavuze ko yaje ku rutaro arungitswe n'uwo mupfumu yahora abako. Desire yemeza ko abahaye isumu Ndikuriyo baciye baja kumurogesha kuri uwo mupfumu muri Nigeria. Mu majambo yiwe, Desire Nduwimana yemeza ko abarogesha Reveriyano Ndikuriyo ari umutegetsi wo hejuru cane. Uwo mutegetsi ntiyanatinye kumuvuga izina. Desire Nduwimana nyine niwe turi kuba turababwira, uyaje ava muri Nigeria.
abo bararira kwandi kuriyo baciye bamufata mu nyuma bamujana mu gasho k'igipolisi muri komine Makamba aho yarasambishijwe n'umu opeji yitwa Damiyano. Naho nyene Desire Nduwimana asubira kwemeza vya bintu, yahavuye ajanwa muri parike ya Makamba, vyitezwe ko ashobora gukorerwa urubanza rw'ikibiriraho akagirizwa kwambika ibara umukuru w'igihugu. Bivugwa ko Desire Nduwimana yafatanywe n'urutaro avuga ko yagenderako. Abantu nk'aba barakwiye kubanza gupimwa neza ko bakomeye mu mutwe imbere yo kubacira imanza. Mu Burundi iki kintu ntigikoreshwa cane mu butungane, ariko hariho ibintu umuntu avuga bishobora kuva ku bugwayi. Ashobora kubivuga, bamwe baramwise ko uyu Desire Nduwimana ashobora kuba ari umugwayi wo mu mutwe, ariko we avuga ko ivyo avuga abizi neza, abaroze Reveriyano Ndikuriyo kandi ko aje kumuburira ko bashobora kongera gusubira kumuroga. Amasoko yacu rero muri parike ya Makamba avuga ko uwo muntu yoba yari akeneye kwironkera amafaranga ya Reveriyano Ndikuriyo mu kumubwira ko aje kumuburira. Muri parike bo nivyo baciye bavuga ko uyu muntu akomeye ari muzima, ariko ngo ariko arateka umutwe, arashaka kugira ngo Reveriyano Ndikuriyo amuhe amahera yirire, amubesha amuhenda ko azi abamuroze, ariko ivyo nivyo baciye bavuga nyine. Ariko mugabo ukuri nuko Reveriyano Ndikuriyo yararozwe, kandi si uyu Desire Nduwimana siwe wenyine avuze ivya Reveriyano Ndikuriyo no kumuroga kwiwe n'umukuru w'igihugu, kandi yaragirijwe ko ari we yaciye atanga isumo babicishije mu kagwi k'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD. Tuvuye kuri iyi nkuru y'abarozi bo muri CNDD-FDD, reka tunyarukire ku yindi nkuru y'akababaro nayo iriko iravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ivyo mu Burundi birabandanya kugorana. Uwujejwe umutekano yari yaborewe, yaraye agandaguye umuntu amurashe mu mutwe. Inkuru y'akababaro. Iyi nkuru yabereye mu Buterere. Ivyo vyabereye mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri komine Ntahangwa, hafi y'umuzunguruko w'ibarabara rompuwe uri hafi y'aho bita iwabo n'abantu. Aho umupolisi vyemezwa n'abamubonye bose ko yari yaborewe, yaraye arashe umuntu ku mugoroba wo kuri uyu wa 9 Ndamukiriza mu mwaka w'2025, aca aracikana ubwo nyene. Nk'uko vyemezwa n'abamwiboneye bose, ngo uwo muntu yaraye agandaguwe yari asanzwe akora akazi ko kunyonga imoto, yariko arafasha umushoferi w'umuduga wo mu bwoko bwa Fuso kuvana igitoro muri reservoir y'inyuma akijana muri reservoir y'imbere. Aho nyene haciye haza uwo mupolisi, ata kintu na kimwe abajije, yashitse arasaye uwo mumotari mu mutwe aho yari aryamye munsi y'imodoka. Uwo nawe aca acikana ubwo nyene. Amakuru dukura aho vyaraye bibereye aremeza ko uwo yariko avoma ibitoro, kandi ngo mu kuvoma yari yabanje kubimenyesha nyine abajejwe umutekano n'abapolisi n'inzego zibijejwe.
nk'uko babandanije babitwiganira ngo abantu bari bahari baciye bamera nk'abagumuka bashaka kwihanira, ariko uwundi mupolisi yari ngaho aca arasa amasasi 3 hejuru kugira ngo abantu begere inyuma. Uwo mupolisi rero yahavuye aca afatwa na bagenzi biwe bamutwara kw'izone mu Kamenge kugira ngo akoregwe idosiye. Ikiziga c'uwarashwe naco cajanwe mu buruhukiro bw'ibitaro ngaho mu Kamenge. Ibintu birabandanya gukomera cane, biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu Burundi n'akamaramaza. Tuvuye ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka dusimbire gatoyi mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, aho inkuru igezweko iriko iravugwa nuko ngo Joseph Kabila yoba yahinduye ibwirizwa shingiro, akaba yiyongeje ikindi kiringo c'imyaka 3 kirenga ku myaka yari yarahawe yo gutwara kino gihugu ca Kongo. Biraboneka ko rero ngo n'ingwano za M23 nizo yishingikiriza canke nizo yifashisha, akavuga ko agiye kuwiyongeza ikiringo c'imyaka 3 bari mu nzibacuho azoba arongoye ari umukuru w'igihugu nyine, kandi ikiringo ciwe biringo kigira kabiri naco caraheze. Iyi nkuru tukabandanya tuyibatohoreza kugira ngo tuyibashikaneko yose ido nido. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwajeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, ndabikebanuye.